Ce qui intéresse le FMI, ce n'est pas votre développement. Ce qui intéresse le FMI, c'est que vous restiez pauvre et sage. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko. Akundwa n'abasenegale ariko ntiyigeze aba umukuru w'igihugu ndetse ahejeje no kubogozwa mu mabanga ya premier ministre. Uyu ni Ousmane Sonko yahora ari premier ministre wa Senegal. Hano hari kwigenekereza rya 14 Ntwarante umwaka wa 2024 igihe yakugwa mu ibohero aho yarapfunganywe na Bassirou Diomaye Faye president wa Senegal uno musi. Aba banyepolitike bari bapfunzwe n'ubutegetsi bwa Macky Sall bakiriwe n'isinzi ry'ugwaruka. Ugwaruka gwari gwishimiye kugwa ryabo ruririmba ruvuga ruti Diomaye moyo Sonko, Sonko moyo Diomaye. Ibyasigura ko Sonko ari Diomaye, Diomaye nawe ari Sonko. Aba bajane baririmba ibi mu mwaka wa 2024 uno munsi ntibatahura na gato ukuntu Sonko na Diomaye bacanyemwo baratandukana gushika naho mbere Sonko yirukanwa ku ntebe ya premier ministre. Send like, subscribe canke follow dusimbiri Dakar muri Senegal turabuko vyifashe. Vyose byatanguye mu mwaka wa 2023 iki gihe igihugu ca Senegal cyariko citegurira amatora y'umwaka wa 2024. Umugambwe wari ku butegetsi APL waruhanganye bikomeye n'umugambwe Pastef wa Ousmane Sonko ndetse APL ibona ko ataho byoca ngo itsinde Pastef mu gihe Ousmane Sonko yoba umukandida mu matora. Baramupfunze rero bamwagiriza ibyaha bidafashe nko kugumura urwaruka n'ibindi. Amahirwe yo kwitoza mu matora y'umwaka wa 2024 kuri Ousmane Sonko yari make cyane maze atangira kwiyumvira uyundi yose urikira umugambwe Pastef mu matora y'umukuru w'igihugu. Hari uwo yabona hafi ariko nawe yari asanzwe ari mu gasho. Uyu yari Bassirou Diomaye Faye yari yapfunze mu kwezi kwa Ndamukiza umwaka wa 2023 azira ubutumwa yacishije ku rubuga rwe rwa Facebook. Ubutumwa bwanegura abacamanza muri Senegal. Imbere yuko amatora ashika muri Senegal hari akaguma kadasanzwe imigumuko y'ugwaruka gwiyamiriza ifungwa rya Sonko maze ubutegetsi bwa Macky Sall buraremegwa bushiraho itegeko ryo kurekura imfungwa za politike zapfunzwe guhera mu mwaka wa 2021 maze Ousmane Sonko na Diomaye Faye baba bararekuwe kwigenekerezo rya 14 Ntwarante umwaka wa 2024. Ariko nubwo Sonko yararekuwe yankiwe kwitoza kubw'ivyaha yagirizwa atari bwahanagurwe ko burundu. Yahisemwo rero gushigikira mugenzi we Bassirou Diomaye Faye agenwa guserukira umugambwe Pastef. Uyu mugabo Faye ntiyarazwi muri politiki ya Senegal. Isi yose yatangaye igihe umugujeje gutunganya amatora mu gihugu ca Senegal watangaza ko Diomaye Faye ari wagiye kurongora igihugu ca Senegal atsinze Amadouba yaserukira umugambwe APR wa Macky Sall. Yari intsinzi ikomeye ku banyasenegal bipfuza impinduka muri politike maze bakeza President Diomaye Faye umugabo yarakiri muto n'imyaka yiwe 44. Akimara kurahira yahise agena Ousmane Sonko kuba premier ministre. Inyuma y'umwaka umwe n'igice bano bagabo babiri batanguye kutumvikana. Ousmane Sonko uyatanguye kugaragaza umubabaro wo kuba ivyo bemereye abanyasenegal batariko barabikora nkuko vyategekanijwe. Abarundi baca umugani bati inkuba zibiri ntizisangira igicu. Ibi niko vyagenze muri Senegal. Inkuba zibiri zasangiye igicu kimwe maze zanduruka zirasekana. Ousmane Sonko aratarika. Mu misi heze President Diomaye Faye yari yatangaje ko ariwe yagenye Sonko kuba premier ministre ariko atari Sonko yamugenye kuba president. Kuri uyu wa 22 Rusama umwaka wa 2026 umunyamabanga mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu yasohoye itangazo rikombora Ousmane Sonko n'abaministre biwe. Mesdames et messieurs, par décret numéro 2026-1128 du 22 mai 2026, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye,
a mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre, et par conséquent à celle des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement. Akimara kumenya ko yahagaritswe mu mabanga yo kuba Premier Ministre, ku rubuga rwe rwa X, Ousmane Sonko yanditse amajambo agira ati: Alhamdulillah, uno munsi nza kuryama n'umutima uremurutse. Ni nko kuvuga ko aza kuryama neza, ivyerekana ko yararushe no guhangana na Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko yari yaratanguye kwerekana ku mugaragaro ko dashimishijwe n'imyitwarire ya mugenzi we Diomaye Faye mu kurongora igihugu ca Senegal. Uyu mugabo Sonko yashaka kumenya ico Premier Ministre ajejwe n'ico umukuru w'igihugu wa Senegal ajejwe. Yari ibombora mu butegetsi bw'aba bagabo babiri, nubwo mu mugambwe wabo Pastef bashaka kuguma babifukafuka. Mu byo Faye na Sonko batahuriza ko harimo kugaragaza intege nke mu guhindura igihugu ca Senegal nkuko bavyemereye abanyasenegal. Ousmane Sonko asanzwe ari umugabo w'amaraso ashushe, iwe nta bintu byo kwitonda ngo reka tugende buke buke ngo bizoba birakogwa. Yashaka ko ibintu vyihuta, ariko atandukanye na Faye we yashaka ko ibintu bigenda buke buke. Ibi rero ntibabihuriza ko, maze Sonko akagiriza Faye ko ashiramo inguvu nke cyane mu gufata ingingo zishobora guteza imbere igihugu ca Senegal mu buryo bunyarutse. Ikindi kandi Sonko ntiyemera imigenderanire ishingiye ku biga vya FMI, ibanki y'isi cyane igihugu c'u Bufaransa, na cyane cyane ko igihugu ca Senegal gisanzwe kiri mu madeni menshi cyashizemo n'umutegetsi bwa Macky Sall. L'Afrique n'a pas besoin de ça, de cette dette odieuse. J'ai eu à recevoir à Addis Abeba l'éminent économiste américain, le professeur Jeffrey Sachs. En l'écoutant, je me suis entendu parler, je me suis entendu écrire. Telle était forte notre convergence de vues. Et voilà ce qu'il disait en substance, et il me permettra de le citer. Ce qui intéresse le FMI, ce n'est pas votre développement. Ce qui intéresse le FMI, c'est que vous restiez pauvre et sage. Uyu mugabo yabaye muri bake mu bategetsi ba Afrika ahanegura ibi bigega mpuzamakungu nka FMI mu kwemeza ko intumbero yabo atari guteza imbere Afrika, ahubwo ari kwigumiza mu bukene. Yamiriye kure kandi politike z'abanyaburaya zishaka gutegeka Afrika ivyitegereza kugenderako, ahadatahura ukuntu bashaka kutwemeza ku nguvu imigigo itandukanye n'ubuntu bwacu. Aha yaravuga nka homosexualité canke guhuza ibitsina n'ababisangiye n'ibindi bidakorwa mu mico yacu. Et j'ai entendu beaucoup de gesticulations dans des pays étrangers, particulièrement la France. Si ils ont opté pour ces pratiques que je ne veux même pas nommer, c'est leur problème, mais nous n'avons pas de leçons à recevoir d'eux. Le peuple sénégalais souverain, dans sa totalité, je ne dis même pas dans sa majorité, ne veut pas de ces pratiques ici au Sénégal. Kuri iki cha homosexualité cyana muteye isoni no kuvuga mwizina, uyu mugabo arababazwa n'abategetsi ba Afrika byacanze mu mitwe yabo gushika aho babona nk'ibisanzwe kwemera ibi bikorwa bibi twategetswe n'abanyaboraya mu bihugu byacu bya Afrika. Faye naho yari yarakuye abasirikare b'abafaransa muri kino gihugu, yagerageza kugumana n'ubufaransa mu bundi buryo kugira imfashanyo Senegal yahabwa ntizihagarikwe, ivyo batahuriza ko na Ousmane Sonko. Ikindi kandi cababaza Sonko n'abategetsi bo hejuru bagiye ibiturire ku mugaragaro, ariko President Diomaye Faye ntabafate ngo bahane. Ku rundi ruhande President Faye kuri kino c'ibiturire yavuga ko Ministeri y'Ubutungane iriko iragikora neza kandi atagomba gutwarwa n'ibishobisho canke amaranga mutima. Sonko aratashe, uwo yize yamugeza ku ntebe mukuru w'igihugu ni wamwirukanye. Ariko nubwo ahise atangaza ko agiye gusinzira, hari ababona ko ahubwo agiye kwitegurira neza amatora y'umwaka w'2029. Nubwo akunzwe n'abanyasenegal, ubwo bizomworohera guhangana na President Faye yamaze gucakira ikirindi c'imbugita. Wewe uravyumva gute? Nyandikira muri commentaire, ufyonde like, subscribe canke follow, hanyuma tuzosubire mu bindi biganiro.